Hello guys. Hope everybody is doing great. My name is Speed, as you know me. This is Tracy So Community. Nkuko mubizi nk'isanzwe kuri screen nije mama mubona ku gihe inyuma kamera nawe hari undi muntu abari biri inyuma kandi nawe nyine tumushimye cyane tuntu aduha amasanamu ameze neza nkuko mama abonye la papa ko ibintu bimeze neza. Rero uwo munsi mwazanywe n'iki? Uwo munsi twaje kubabwira ibintu bishika nko kuri bitatu. Hari indirimbo nshasha iheruka gusohoka, mbega yasohowe nande, yasohotse kubera iki? Ibyo nivyo bibazo bibiri vya mbere. Inyuma yo gusohokwa kw'iyo ndirimbo agiye gukurikira iki? Canke yakiriwe gute? Uwayisohoye yarose iki? Canke yavyakiriye gute? Vyamunguye iki? Ni ibibazo nk'ivyo tugiye kuganira ko uwo munsi rero gumana natwe. Turi kumwe na Berson. Very one nkaho twabivuga ko nta kibazo na kimwe canke Bersinga katumakire kuri screen zacu. Turakomeze cyane. ndabaramukije amahoro menshi cyane, ndabaramukije nanje. Yes, ku bantu bamaze bisa gukurikirana hari abamaze kukumenya mbwariho n'abashaka kubonera uwo mwanya ku mazina witwa gute, akazi kago hayiriho zira. So je ku mazina nitwa Irakoze Claude, ariko akazi k'umuziki kakaba kampaye izina rya Berson Singa. Berson Singa, urabumvirije Berson Singa wacha wibaza ngo umuntu ngashaka kuba yitwa Beri no mwido mugabo mbako yitwa Claude, ntani sina abbreviation, ntani zina nemwe yitwa riri mu izina rye Berson ryavuye. So Berson nakazi n'akagatazirano ko muri Makeberi ari nkengeri, ariko abantu mu kibano bakaguma babona ingene nkubitijwe mengo ndakangura n'ababanyi bose nkabakangura banduruka baranyitirira inkengeri, niko guca nongera ko sone nyene kubera sanze ndi fils. Hariho indirimbo yawe nakunze cyane, je ndayizi ndamaze no kuyumva muga sinzi kuririmba, niyo problem fils. Wotugira akantu gatoya nk'isegonda nk'itanu ijya nyene nawe utayirengagije. Pani ya iheruka kuririmba canke ijya yindi ya chance no imwe yiwawe. Wamboreje natakaye numvise nambaye ntuzita ntagenda menya uri nka koko uri nka koko Ageza aho ntibazi bashaka kuyumva yose bazoriha. Hama Berson yatanguye umuziki ryari? Imbere ko ninjira mu idoni ryo y'ikintu, Berson yatanguye umuziki ryari? Yamaze gushika ku kikora muziki. So je Berson natanguye umuziki haraheze igihe kinini, natanguye umuziki mu ma 2012, ariko ntangura buje kuko kuva muri ama 2012 kubandanya ariko ndiga umuziki, hanyuma nza kwinjira muri studio 2019. Urumva yuko ndiko ndamara imyaka pepe 4. Ukuvuga uvuze kwiga umuziki, hari abantu bibaza ko ari kwiga kuririmba, abandi bakavuga ati ngira ni kwiga kuvuza umuziki. Nikiye bari kuriga muri ico gihe? So ico gihe nariko ndiga muri rusangi bigize umuziki, harimo kwiga umuziki, kwiga gukina les instruments musicales, harimo kwiga karere k'ingene ushobora gupushinga umuziki wawe, ingene ushobora kuwugeza kuri y'ukoze muri rusangi n'ivyigwa by'umuziki muri make nari maze n'ico gihe cyose. Ntimwove mwibaza ngo twavuye kuri ide ya Tracy So Community nko musanzwe mubizi dukora igikorwa cyo gufasha, ariko iyo twakiriye umuntu nibiza ko umwanza mukamumenya mbega ninde, kubera iyo mubonye umuntu ashobora no kumenya n'icyo ushobora kumufasha. Mbega nk'umunyamuziki iyo umuntu avuze igikorwa cyo gufasha wumva? So nk'umuntu w'umunyamuziki iyo numvise igikorwa cyo gufasha numva ko ari igikorwa ciza cyane, kandi twese twabwirizwa kuba dufise iyo role, ufise icyo afasha mugenzi we akamufasha kugira twese tubashe gusangira, kuko mu Kirundi bavuga ati biryoha bisangiye. Mu Giswahili no bavuga ati msanii ni kiyo cha jamii, kandi ntushobora kuba ikiyo c'abanyagihugu mu gihe udashobora kubafasha abanyagihugu. Ni kuvuga icamere ho nyine muziki, ujya muziki uririmba urafasha abantu. Kubera irya message irimwo irashaka gufasha umuntu runaka, nimba ari ikintu yagiye gukora kitameze neza akakiheba kubera irya ndirimbo, canke ugasanga yabaye transform ukundi kintu. Niko bimeze. Iyo wayikitegeza kubonekera bose neza. Hama Berson uraririmbye 2019 gushika isaha Tracy aragutura ati indirimbo ufasha chance iyo yabaye ya mbere. Barayigize kumugisha canke
So Shaseline narayigize ko umugisha kuko imiryango yaciye yuguruka urabona n'ubu tubandanya dukora nyuma ya Shaseline haraje Tarasisi Hope Ministry n'ubu akari mu makarahinda ego no mugisha kabisa. Umaze kuyisohora akantu karinjiye canke byahereye mu majambo canke byahereye muri studio? Oya ntivyahereye muri studio kuko muri make umuziki n'akazi mu gihe umuziki wamaze kuba akazi iyo ukoze urinjiza muri make narinjije meze fresh ndashima kabisa. Musanzwe ni business music ni sawa kuko nivyo no gufasha mugabo erega Leo uja gufasha umuntu nawe waraye utafunguye ntigishoboka. Hakora mu nda mu Kirundi biza turamenya no kuvuga Ikirundi cyo kwisi twakora mu nda kandi ko bimenze kandi ngo indangirara yara ubusa ikazinukamo magana ibintu nk'ivyo ntumbaze. Hama Tarasisi arakwizeye araguhaye kugira umukorere indirimbo yishira hamwe wewe amaze kwizera ni kiye kintu cyambere cyaje mu mutwe avuga ati nkorera indirimbo yishira hamwe ni kiye kintu cyaje mu mutwe kuko imbere yo gukora message iri mu ndirimbo hari ikintu kibanza kuza muri wewe mu mutwe. So ikintu cyaje mu mutwe nuko nabonye ko itara yacu izotuma tumenyana n'abantu benshi cyane kuko yari umuntu mushasha twari tumenyanye kandi atari ngaha mu Burundi aba muri Amerika kumva rero ngomwe akamakazi ubwo nyene byahise mu mutwe numva yuko ibikorwa dukora bizotuma isi yose tunayigeramo tukagera mu isi yose tukamenyekana ku isi yose kandi bigatuma message zacu zizofasha benshi zigaja bukindire zikagera kure cyane. Nk'ubu no gusaba ukambwira gatonya ku iyo ndirimbo abanda kugoye oya ntiyo ngoye kuko so ikibazo gusa papo sinagitahoye neza nakubwiye umdirimbire ko gato. Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera ku migambi yawe Ramba ku rukundo rwawe komera Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera ku rukundo rwawe Ramba ku migambi yawe komera. Yesaya yes abayishaka yose bashaka kuja kuri YouTube bakabona Tarasisi Hope Ministry TV carayibona atakintu na kimwe rero barasabwa ama bakacayibuka no gucyonda subscribe like na share na comment. Belson ndafisa akabazo kamatsiko nk'ubu ubakubwiye bati reka twite brand ambassador nk'ubakubwiye ati je ndashaka ko dukorana nk'umuririmbyi wanje muri Tarasisi Hope Ministry uri umukozi ndibaza nta mukozi yo kwa nk'akazi umukozi wese yarose akazi ashima Imana akavuga ati birakwiriye kuko umuntu arangwa n'ibikorwa arangwa n'akazi akora urumva nawe ko ntokwanka akazi kandi n'umukozi. Reka Belson tugushimire tutumire n'abantu kuza kuba muri second session yerekeye kwita music live kwizo ndirimbo zose tuzafata kanya ariko sino yanka kugira n'akajambo nakamwe kubera iyo umuntu amenyesha makuru aba yamaze tubazo kandi usanga tumeze neza. Belson mu buzima bw'akunda gufungura so Belson muri make nkunda gufungura n'ibiraro n'umuceri kuko nibyo birinda iwacu. Belson ni umurasta? Belson ni umurasta arajya inyama ndaginyama kandi menga barata ntarajya inyama bari ubwoko bwinshi hari abazirya abatazirya urumva ni imico myinshi abarasta n'imico myinshi bose mukuru w'abarasta bajyara 11 Mai bakangaye mu mwaka barimwe mu mwaka cyangwa iminsi mikuru yose ni y'abarasta iminsi mikuru yose ni y'abarasta ariko hari umwe baha agaciro cyane ariwo intwari cyambere wamenyekanye cyane nk'umurasta yashoboye kubaka izina ku isi hama bakamwibukira ko ni icyo gituma waciye ubwira twawa gusoma iyindi minsi ariko iyindi minsi yose ni y'abarasta. Belson duharaje itegeko dufate nk'igihugu cyavuze ati abarasta tubakore mu Reggae music tureko yose Belson yakora nk'umurasta. icyo nokora nuko nogerageza kwiyadapta kubaho nk'abandi kurumva nanjye sinoca mvaho kubera ibyo bivuye ahubwo noca ngerageza kwiyadapta kubaho nk'abo bana
Benson baramusabye ko ubuzima bwe buhasigara mugabo abandi barastabasigaye babayeho kandi babemereye gusubira kuririmba bavyakira gute ibyo bintu ntibyonezereza cyane. Yes, reka tubashimire cyane tubanaye tubashimira kuzana yambo kugira Tarasisi wo kuri TV mugire sabone cyangwa subscribe bari ko ibintu bya byo yafasha. Turakunda cyane. Ciao ciao.